Tunda juhudi. Reka twongere tubahe ikaze mwe bakunzi ba DFTV ndanya kudukurikirana muciye ku rubuga rwacu rukuru rwa YouTube aho musaze mutuzi ku mazina ya DFTV. Reka ndagushimire nongere ndakwifuriza n'umugisha w'Imana we muntu wese wamukora ibishoboka mu ntumbero yo gukora ikintu cyari cyo cyose mu ntumbero yo guteza imbere DFTV. We wamuri abo biganiro wamaze kugira subscribe like yawe misi yose twama tuyifise commentaire utigera uvyibagira icubahiro kibe kuri wewe. Muri no mwanya twagereza kubabwira ko twaje mu ntara ya Gitega ahantu twagereza kuvuga ko ari inyuma y'igisagara gato bitwa mu Gishora. Twagerageje rero muri ya ntumbero yo kubamenyesha igihugu cyacu kigizwe n'iki, ni bande bakigize, nibiki bikigize, nakaye kakaranga k'igihugu. Uno mwanya rero twashimye guhera ku ngoma, twagerageje no kuraba ba bantu bakera basanzwe bayifisemwe uburambe. Ari uno mutama turi kumwe. Mutama tukuramutse. Amahoro neza. Mazina abatabazi musanzwe mwitwa gute? Cyane twacongera rekade umutimba wo mu Gishora. Aha mu Gishora, utubwiye mu Gishora benshi bace batahura ko ari ahantu bavuza ingoma. Uhamaze igihe kingana gute? Uhabaye kuva ryari? Niho wavukiye canke ho waje uhimukira nkuko abandi twagerageje kuvugana nabo bagerageje kubitubwiye? Jewe nihomba niyo mavukiro yanje, niho navukiye, navuka mu 60 gushikana ubu, kandi naruse mu 71 nari namaze kwinjira ingoma, hanyuma ntandazigumamo gushikana ubu. Ngiyango nzozivamo kubera urupfu. Yego, twagerageje kuza muri kino kibanza, twagerageje kubona muvuza ingoma. Iki kibanza basanzwe bahitwa gute? Ni giki cyatumye muhahitamwo kugira muhagire kino kibanza ariho mugire ya repetition y'ingoma? Iki kibanza mu kugira ngo kibeho cyagizwe n'umwami. Uko umwami yarigeze kuza arahahungira, basi bariko baramurondera, ahahita arahahungira, hacaba mu Gishora, kandi naho hitwa mu Gishora mugaye izina ryaciye riba ahantu hameze neza ko hashoye amahoro, kuko bakizitse umwami abakurambere ba kera. None gushikana ubu haguma hitwa mu Gishora. Twabonye muravuza ingoma nyinshi system. Embe hajya ingoma ziri ubwoko bungahe? Ingoma ziri ubwoko butatu. Hariho ishikizo, hariho inkiranya, hakaba n'amashako. We twumvise ko imazemo igihe, ndetse unifuza kuzo ubuzima ni wamara kwimugwa muri ubu buzima uzobwimugwemo ukivuza ingoma, niko twobivuga. Umaze imyaka ingana gute? Watubwiye ko wavutse haize igihe kirekire uvutse. Umaze imyaka ingana gute wo uvuza ingoma? Jewe kuva mu 60 na mu 71 niho nace ntangwa kuvuza ingoma. Nuna banyunamikira ingoma, bakunamika, hanyuma nkavuza ndakana gatoya. Mvugije kuva icyo gihe gushika n'ubu nakubwiye ko ntari gende heruka. Turabona impuzu wambaye, ni impuzu zitamenyerewe kuri babandi baba bavuka mu gisagara canke bari nyuma y'igihugu bakunda Burundi na barundi baba basanzwe babayo. Izi mpuzu wambaye zimeze gute? Zakozwe niki ko mbona zitameze nk'izi ziwacu? Byo bimeze gute kuri izi mpuzu? Izi mpuzu nakaranga ka kera, ni impuzu twikorera, basokuru ba kera bikorera, gushikana ubu rero dushatuguma tuzikurikirana. Aha banerekanya karanga ka kera nkuko abakera bakora, uko bakora bakinana impuzu nk'izi nyene, kandi zari nyambara abami n'abami bambara nkuko nyene. Hanyuma abakinyi rero bazi ko bakunda gukenera umwami wenyene. Abami ukuvuga nizo bambara bariko barabakinira, barambaye nyene bakaberwa. Izi rero nizo bicurira, bakoma, bazikura mu mihororo, imimanda, imivumu yambara abantu bato bato, cyane cyane biti bikuru wari mu manda n'umuhororo. Izi mpuzu turabona ntizisa, harimo imwe yirabura n'iyindi shaka gusa kuvuga n'umutoto wishi atari cyane, zozo zikozwe mu biti nyabaki. Aha impuzu yirabura ubona kwabaye kuja kuyitsiga, urumva barayikoma, bahejeje kuyikoma bayigoroye neza, bagaca bajana mu rushanga, ahantu hari urushanga mu mwonga, hanyuma bakayishirayo, bakayinika, hanyuma haciye nk'imisi 3 bakagenda bakayikurayo, usanga yamaze guhindura isura. No mu kugira ngo bayigira amabara bazana nyarushanga
bakagira amabara bakeneye, hanyuma ugasanga ya mpuzu isa nk'uko babishatse. Yes, murumva ko kera bambara impuzu nziza zikozwe mu biti, wowe utarusanzwe ubizi ndibazo no mwanya urabimenye. Kino kintu muri ubu buryo muvuza ingoma, iki niki bisigura iki? Iki iri gaba, iri ni gaba. Yego. Urumva aha kwari kwigana umwami. Kuko umwami yagendana igaba aho yabari hose. Hanyuma iyi nayo yari hinza. Iyi nayo ari nk'umwasi aguteye yaratera, iyi niyo wikingiriza, ari kinze kigaca kigwa kuri nyahinzo nikigushikire. Nico gituma byagendana igaba n'inkinzo bigenda bigendana. Kinaco cyo mwizosi cyo turabona n'ikintu gishakira forme y'ukwezi, gifise ishusho y'ukwezi, cyo gisigura iki muri mwe bw'abatimba? Iki ni gihete ni kiretse. Urumva ni ikintu gisigura, ikintu gisigura neza. Ubu ufise umutima mwiza wera nkacyo, ugaheza rero ucyambaye uri kurakina, uri kure wese akakumara ko ufise umutima mwiza. Yego me utu dushanga twotwo tubona wambaye mwizosi, kuko ni ibintu bidatahuritse byinshi, turazagerageza umuntu mbere yo kubaza benshi batahure ubu bushanga bwo busigura iki. Yego ibyo kubisigura utu nambaye nibo shayize tuba tugomba kugira ngo turiko turakina tubegwe. Hajya iyo bavuze umutimbo umuntu asanzwe abizi ingoma, umuntu akeneye kumubona vuba na vuba amurabira kuki? Ubonye umutimbo canke amategeko abaranga mwebwe? Twebwe amategeko turanga, umutimbo arangwa n'akaranga kiyiwe. Kuko urumva ku karanga kiyiwe ugenda wizeye ingoma, ugenda uzi utuntu twinshi mu byerekeye ingoma, mu kuyivuza ukaguma unezerewe, akaranga kaba uri hose ntashabugira, ubwo umuryohe wakaranga kawe uri kuravuza ingoma, naho woba wangiriye ikintu nyabaki icyo cyose wangiriye ushitse imbere yanjye ndiko ndakina, akaranga kanyuma ntamba sinigera nitiriwe na gatoya. Niko karanga rero uzo ikizo kubwira umuntu w'umukinyi neza, umukinyi hari hose akaranga kubusanga aguma ryoye wa wundi aguma umengana nezerewe ahari hose. Gome ivyo byinshi muragejeje murabyumvise, igituma ngo baguma banezerewe niko karanga kabo kabaranga. Wewe nka wewe ubimazemo igihe, umaze kuja inyuma y'igihugu serukiye Burundi ugiye kuvuza ingoma, canke nturagira iryo bako ryo kujabuka? Sinobesha narajabutse, naragenze ugiye mu gihugu cyawe. Yo narabitembereyemo kweli ni byinshi. Ujanwe n'ingoma nyene? Yego arizo zinjanye, ntabyo nodendera ngo nshobora ni byinshi. Yego kweli mutama tukipfuma nk'ibihugu nka 25 canke 30. Yego kweli ugenda mu kubera ingoma. Yego kandi iyo ugiye urabona ko byishimiye bakanabikunde nyuma y'igihugu bakabikunda cyane. Ni nacyo gituma nabo ndiko ndasigurira nabonye nk'abana bakiri bato bace baguma barihahamiye, kuko ndabasiguriye nk'ivyo nabonye barashobora kugira bati Imana yoduhana tubwe tukakubitirayo tukabibona, kuko bavyumva ko bimeze neza. Yego cyane mutama tugushimire, tunakwifurize n'amahirwe ubandanye no kwigisha urwaruka rundi akaranga k'ingoma kazogumeho, natwe turi ngaha murazogerageza kutwigisha byinshi mubandanye no gutera imbere. Yego murakoze cyane kugira ngo tubaze ibintu nk'ibi tubibishure, kuko igihugu mubwiye abana b'igihugu mubwiye abarundi bose. Yego kubibabwira no kubibumvisha kugira ngo nabo banyugwe, ako karanga bumve ko akaranga kameze neza kandi kadukujije kandi kaduteza imbere kandi atweretse byinshi gushika n'ubu aribyo nyene uri kurasigura bumva bagatanga. Yego cyane murakoze nawe. Yes, twari kumwe rero no mutama gerageje kutubwira byinshi kuvyerekeye ingoma, gerageje gutahura byinshi, mugabo ntitwabwira ko tugarukirije ngaha, tuzogaruka n'ikindi gihe. Murazi ko DFTV ari byo twiyemeje tubereke n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu. Kuri microphone ya Ntare Clovis, nyuma ya kamera nari kumwe na Oli King, ni watuma amasanamu mugerageza kutubona mumeze neza. Ntibugire kugira subscribe, like na comment. Iganira umaze ukibona kino kire na mugenzi wawe, tubandanye gutera imbere twese. Murakoze cyane. DFTV Tunda Juhudi.